ikintu kizotuma ubuzima bwacu butotahara n'ubuzima aho butewe, aho uri umatse hehe, ivyizigiro byawe biri hehe, ubuzima bwawe bushinze imizi he. Shalom. Ubuntu bwa Kristo Yesu bwanze imitima yanyu. Turabaramukije cyane mu kiganiro cya Kanani TV tubaha mu gitondo imisi yose. Turashimira ngene muramudukurikirana. Umwami Yesu abahezagire cyane, abahumugisha, kuri ijambo ry'umwami rishishikare kwaguka mu buzima bwanyu. Reka dusenge. Turagukunda Yesu, turagushimira ku buntu bwawe butangaje wamwe watugiriye uko bukeye nuko bwije. Ijambo ryawe ni imbuto itabora. Tugiye kuribiba mu bantu bawe Mana. Wivomere rigwe mu ivu ryiza mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu adukunda kuruta abandi bantu bose. Urakoze Mana, icyo rugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Muri kino gitondo ndashaka tuganire no jambo ryanditse mu gitabo cy'itanguriro gice cya 48 9 umurongo wa 22. Aya ni amajambo Yakobo yariko ahezagira abahana biwe, yariko arahezagira abana biwe, yariko genda hezagira abahungu biwe. Rero ndashaka ko mvuga kuri uyu muhezagiro yabwiye Yosefu. Ndashaka ko kino kintu yahezagiye Yosefu, ndashaka ko tukigira isengesho ryacu natwe, turihindure isengesho ryacu rya kino gitondo, turisaba umwami wacu. Haravuga ngo Yosefu ni ishami y'igiti cy'amacane, ishami ry'igiti cy'amacane. Ndakwifurije kuba ishami y'igiti cy'amacane, ishami ry'igiti cy'amacane. Frazi kurikira: ishami y'igiti cy'amacane kiri hafi y'isoko. Igiti cyose kiri ku isoko ntabwo cuma. Ishami y'igiti cy'amacane kiri hafi y'isoko, amashami yacu arenga uruzitiro. Muri no phrase, muri no verse imwe irimo amajambo atatu. Ijambo rya mbere ni ishami y'igiti cy'amacane. Ndakwifurije kwama cyane, kwama ivyamwa byamwe muyera, kwama urukundo, kwama umunezero, kwama amahoro, kwama kwirinda, kwama kwihangana, kwama ubuzima bw'umwuka. Igiti, ishami y'igiti cyama. Igihe cyose hazoza umuntu kuri wewe ayotewe cyangwa ashonje, azoronka ikintu akora kuri wewe. Igihe cyose uzohura n'umuntu kanaka mu buzima bwawe, haleluya, arakeneye ijambo ryo mu ruhura, uzamubere uwo muntu, uzamubere Yosefu, azoronka ikintu akora ku buzima bwawe. Ni igiti cyama cyane, haleluya. Ishami y'igiti cyama cyane kiri hafi y'isoko. Ndakwifurije gutora ku isoko. Ikintu cyose kiri ku isoko cyangwa ikintu cyose kivomerwa cyama gitotahaye. Ikintu cyose kiri ku isoko cyama gitotahaye. Hariho ijambo nkunda cyane ryanditse mu gitabo cya Yeremiya igice cya 17 umurongo w'indwi. Haravuga ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho urakaba ivyizigiro byiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishora imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse. Haleluya. Ariko kikamana itoto. Urifuza kwamana itoto mu buzima bwawe? Ndakeneye ko ubuzima bwawe bushinga ku isoko y'amazi. Iyo soko y'amazi ni Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto. Ni kibabwiye Yosefu, ni kibifurije Yosefu. Ni ishami y'igiti cy'amacane kiri hafi y'isoko y'amazi, kitumva izuba, amababi yacu arenga uruzitiro rw'amabuye, n'abari hirya y'uruzitiro bakamura. Urakeneye kubera abandi umugisha muvandimwe, ariko ikizogushoboza ni ukuba hafi y'isoko. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho, uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishora imizi yacu iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse. Amen. Ariko kikamana itoto, tikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba, kandi ntikizoharuruka kwama. Ntabwo kizoharuruka kwama. Cyamana itoto uyu muntu. Haleluya. Uyu yizigira umwami wiwe. Ndakwifurije gutura ku masoko. Ndakwifurije gutura ku masoko. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba, kitumva izuba.
urifuza kutumva izuba mu buzima bwawe, ba ku isoko ariryo Kristo. Shinga imizi yawe ku mwami, shinga imizi yawe. Haleluya, haleluya. Ibibabi byacu ntibyumva izuba, ahubwo yamatotahaye. Hari ijambo ryanditse muri Yesaya. Yesaya yaranditse ijambo ryiza cyane. Haleluya. Yesaya yaranditse ijambo ryiza 58 umurongo wa 11. Haravuga ijambo ryiza, haravuga ngo kandi je uhoraho nzokwama ndakurongora, nzohaza ubugingo bwawe mu gihe kigatwa, mu gihe cy'ubutayu, nguhe no kuronoka amagufwa yawe, kandi uzomera nk'indimiro ikwegewe mu amazi. Haleluya. Kandi uzoba nk'isoko y'amazi idakama, uzoba nk'isoko y'amazi, uzomera nk'umurima ukwegewemo amazi. Umurima ukwegewemo amazi wamutotahaye, wamutotahaye umwanya wose, wamusa neza. Jardin ivomewe, ntabwo isa na jardin itavomewe. Urifuza gutotahara mu buzima bwawe, tura ku masoko, tura ku isoko. Haleluya. Iryo soko ni Kristo. Azomera nk'imirima ivomewe mu amazi. Uyu muntu atewe ku ruhande y'uruzi. Haleluya. Ibibabi byiwe ntibyuma. Bavuze ngo Yosefu ni nk'ishami y'igiti cyama cyane. Ishami y'igiti gitewe iruhande y'amazi, kitumva izuba. Amen. Haleluya. Amababi yacu arenga uruzitiro. Hariho abantu bazaza ku buzima bwawe banyotewe, bashonje. Reka bazogira icyo bakwamurako, reka bazogira icyo bakora ku buzima bwawe, reka bazogira icyo bakora ku buzima bwawe. Muvandimwe mukundwa, uri kurankurikirana mu kino kiganiro, mera ka Yosefu, ndagusengera ngo utegwe iruhande y'isoko y'amazi, iruhande y'isoko y'amazi. Ubuzima bwawe bwame, wame twama imbuto z'umwuka wera, twama urukundo, twama kwihangana, twama ingeso nziza, twama ubwizigirwa. Ico nico twama. Uyu muntu, haleluya, azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba. Azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Zaburi ya mbere harimo umurongo nkunda cyane. Umurongo wa 3 uravuga ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi cyama igihe cyacu, ibibabi byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizamubera uko. Kubera iki? Hari ahantu atewe. Umurongo wa 2 uravuga ngo ariko ibimuhimbara biri mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana nijya rimbura ku murango no mu ijoro. Haleluya. Kandi nizashira ku mutima ku murango no mu ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Haleluya. Ikintu kizotuma ubuzima bwacu butotahara n'ubuzima aho butewe, aho uri umatsehe, izizigiro byawe biri hehe, ubuzima bwawe bushinze imizi he. Azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba. Haleluya. Haleluya. Ibibabi byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizomuberako. Imana yacu ibahezagire. Imana ibaheze guterwa iruhande y'amazi, iruhande y'amasoko. Ibibabi byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizomuberako. Haleluya. Ndakwifurije kuba ku isoko, ndakwifurije gutura ku masoko, ndakwifurije gutura ku isoko. Ubuzima bwawe buture ku masoko. Icyo azokora cyose kizomuberako, kizomuberako. Yavuze Yesaya ngo azomera nk'umurima ukwegewemo amazi. Umurima ukwegewemo amazi, umurima utumva izuba, umurima utumva iki. Ntabwo uzawumva iki. Kubera iki? Hari ahantu yashinze imizi yiwe. Imizi yawe yishinge kuri Kristo, yishinge mu ijambo ry'Umwami. Imizi yawe yishinge mu ijambo ry'Umwami. Haleluya. Yavuze ngo mu gitabo cya twatangire ngo Yosefu ngo ni nk'ishami ry'igiti cyama cyane, igiti cyama cyane. Haleluya. Ngo gitewe hafi y'isoko y'amazi. Ndakwifurije gutura hafi y'isoko y'amazi. Mwami Yesu aguha umugisha, aguhe gutotahara. Reka ndagusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu, turakeneye ubuzima bwo gutotahara, turakeneye gutura ubuzima butotahaye Mana, ubuzima butotahaye, ubuzima butotahaye. Yavuze Zaburi, Dawudi yavuze ijambo ryiza ngo azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba. Haleluya. Kitumva izuba Mwami. Icyo tuzokora cyose kizotubera uko. Kubera iki? Hari ikibanza cyiza turimo. Duheze imbaraga, dushoboze Mwami gutura hano hafi ya kino kibanza. Ishobora kugarukire mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen.